Rijya shirahamwe ryanyu ryitwa ngwiki? Ryitwa Conquerors in Christ. Umuyobozi Jewe. Hanyuma Baraka akaba ari umustilist akajejwe n'ibintu vya social. Ikintu nigiye kuri Naomie Afise. oya ndabifise nukuri arazi gufata ikintu c'uburongozi vrame ntitugorana wa mbere ari ntibagorana gose bimwe vya bose gusa byihenze bigacamo ndabibutsa yuko turi mu nama canke turiko turavugana ikintu kandi kubera gutorerwa umuti inyishu zikaza mu nyuma. Ego kuba ufasha hari ico baba barigiye ku bavyeyi bawe? Ego ko navuze yuko navyigiye nuko mu muryango w'abasanzwe babikunda nanje bitabintera courage kubikora. Hariho benshi usanga bavukiye mu miryango ikomeye nk'iyo uvukamwo bakomokamwo ariko ugasanga ntihafise karya gatima ko kuja gufasha. Niki wobahanura? Ikintu nobahanura nuko hari abantu benshi burya ibintu bufise ntaba ari ivy'iwawe gusa, ubu bifise kugira ubisangize abandi, kuko ivyo bafise bashaka kwibaza ngo ni ivy'iwabo gusa ugasanga ntibugize ico bibamariye, ariko uryo ubifashishije bizoshobora ku buryo agira akazoza keza avuga ati ubu mbeshejweho mbayeho neza kubera kanaka. Ugasanga mu buzima ahanini mu buzima nivyo nta muntu ashobora kwiteza imbere wenyene, ariko twese turafashanya mu gufasha abantu mugabo tucishije mu ivugabutumwa. Rero ko abenshi barakijijwe nivyo kintu ca mbere canezere cankoze ku mutima, kandi nabo twari kumwe barabibonye twese vraiment byaraturyoheye kuko ni ibintu biryoshe kandi ivyo tuzoba. Uba wiyumva umeze gute muri kajya kanya ushoboye kubwira ijambo ry'Imana hagakizwa benshi, hakakirwa Yesu Kristo abantu benshi? Uba wiyumva umeze gute mu mutima wawe? Yes, bakunzi ba Open Mic, my name is Patrick. Ndakuramukije Naomie NKURUNZIZA, twagiriwe kuno munsi wo gutumira ni sawa? Yego meze neza. Yego. Naomie muri rusangi ni? Naomie ni umukobwa. Ndacari muto ndaciga amashuri. Ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 16. Wiga mu wa kangahe? Niga muri seconde. Komeza. Ndakunda Yesu. Okay. Umuntu nkunda kuririmba, kuvuza. Yego. Kaba uri umwana wahoze Nyakwigendera Umukuru w'igihugu Pierre NKURUNZIZA. Nkore wagasizeko. Watanguye ryari igikorwa cyo kumva ko cyo gufasha imfuvyi, abafaka canke n'abandi bantu bose bari mu zindi ngorane zose? Je nakunze mu muryango ukunda gufasha. Kandi novuye yuko ari ikintu Imana yari yanshize ku mutima kuva kera, narakivukanye ndagikurana. Rero cankura niyumvira yuko ingabire ituguma muri jewe itegerezwa gukora, camvuga ati reka ndabishire mu ngire nanje ntangure gukora ikiri ku mutima numva kinezera imisi yose. Just ikintu cyagukoze ku mutima uravuga ati numva nanje nkeneye gushira gutangura gufasha, ni kimeze gute nyabaki? Ikintu catumye numva no kunda gufasha nuko hariyo benshi bivanye n'ibibazo baba barimo, nanje nkabona uko meze nkavuga ati ibintu mfise no bisangiza abandi, ko hari abantu nagenda numva intahe aho bavuye bivanye n'abantu babafashije. Nkavuga ati burya nanje hari abo Imana yanditse ko je ntegerezwa kubafasha, bica bituma numva inyota yo gukunda gufasha ibaye nyinshi muri jewe. Yego. Ari uko ngene tukubona ibintu bibiri tuba tutazi kuri Naomie bimeze gute? Jewe ndi umuntu nkunda gutwenga kandi ndakunda kwambara neza. Ushavuye bimeze gute? Shavuye jewe. Ushavuzwa niki ubu umeze gute? Je shavuzwa bivanye ni novuga nk'umuntu ukoze ikintu ntakunda canke hari ibintu tuba twateguye bigahinduka
umuntu canke tutakoranye neza ivyo biri mu bintu bimbabaza je mba nkunda ibintu biri mu rutonde bigenda neza. Kuba ufasha hari ico baba barigiye ku bavyeyi bawe? Ego ko navuze yuko navyigiye nuko mu muryango rero basanzwe babikunda nanje bitabintera courage yo kubikora. Ubona mu mwafasha papa wafasha biratuma uvuga ndafise izo ngoga nanje zo gufasha. Nihe vision ufise? Je vision ufise nuko muri uko gufasha nuko nobona yuko abo bantu bose nuba turiko turafasha mbona nabo bagira ahantu bafasha abandi kandi hakagira ahantu mvuga ati igihugu ko benshi usanga badafise uburyo mu gihugu cyacu cy'u Burundi nuko no kumva umwe wese ashoboye kwibeshaho akaba hanezerewe. Ego hanini n'ivyo. Hariho benshi usanga bavukiye mu miryango ikomeye nk'iyo uvukamwo bakomokamwo ariko ugasanga ntihafise kajya gatima ko kuja gufasha. Niki wobahanura? Ikintu nobahanura nuko hari abantu benshi burya ibintu bufise ntaba ari ivy'iwawe gusa, ubu bifise kugira ubisangize abandi. Rero jewe ico nobahanura nuko ivyo bafise ubisangiza n'abandi kuko ivyo bafise bashaka kwibaza ngo ni ivy'iwabo gusa ugasanga ntibugize ico bibamariye, ariko uryo ubifashishije bizoshobora ku buryo agira akazoza keza avuga ati ubu mbeshejweho mbayeho neza kubera kanaka. Ugasanga mu buzima ahanini mu buzima n'ivyo nta muntu ashobora kwiteza imbere wenyene, ariko twese turafashanya. Igihe wari mu rugendo ikarusi no mu butere muje na Victoria team n'ibindi wowe warakoze, nicaye ikintu utazopfa wibagiye cagukoze ku mutima wabonye umunsi wa mbere kuri wewe? Je ikintu cankoze ku mutima novuga uwo munsi yari kege twagendanye mu buterere kuko ni benshi bakiri umwami Yesu kandi n'ivyo ntibindyohera na vision ni ufise mu gufasha abantu mugabo tucishije mu ivugabutumwa. Rero ko benshi barakijijwe nivyo kintu cambere canezere cankoze ku mutima kandi nabo twari kumwe barabibonye twese vraiment byaraturyoheye kuko ni ibintu biryoshe kandi ivyo tuzohera. Uba wiyumva umeze gute muri kajya kanya ushoboye kubwira ijambo ry'Imana hagakizwa benshi hakakira umwami Yesu Kristo abantu benshi, uba wiyumva umeze gute mu mutima wawe? Ndaryoherwa kandi bica bintera no gushima Imana kuko nicaye cizere biguha imyaka izoza. Icizere nuko muri kazoza ibintu bizorushiza kuba vyiza kandi yuko mu gufasha abandi urumva ko ariho nyene natwe duterera imbere. Bica binyohera yuko kazoza ku Burundi canke kazoza ko k'abantu bose nuko ari iherezo ryiza hanini nuko nobivuga. Ishirahamwe ryijyanye ryitwa ngo iki ryatanguye ryari ari mufise vision yayo? Twebwe association yacu yitwa CCIC Cross Conquerors in Christ, abatsinze ku musaraba wa Kristo. Ikaba ryatanguye muri 2020 muri Avril tariki ya mbere. Abenshi bakunda kuvuga yuko ryo bari iryo mu rusengero, abandi kavuga ati sivyo woshaka kuduha umuco. Oya sivyo mu rushengero, jewe n'abantu bavukanye twagiye hamwe genda ndabwira bamwe ndababwiriye yuko nifuza yuko dukora ikintu cyo gufasha. Mu bisanzwe naho bihuriye n'ishengero n'abantu batandukanye kandi usengera mu mashengero atandukanye gusa twagiye abamizima abagatolika n'abandi. Oya hanini twebwe twese nabwo ariko twese dukijijwe. Ego. Uravye igihe mwatanguriye ukacuraba n'igihe mugeze muri iryo shamwe ryanyu, impinduka imaze kuba imeze gute? Impinduka nta gihe kinini kimaze dutanguye mugabo twebwe ubwacu hari ivyo tumaze kunguka, hari ibintu tumaze kwiga twumva intahe nyinshi z'abantu bagenda bafashwa kubera ivyo tugenda tubakorera. Kandi ikindi naco twoba caratwigishije nuko mu gukora igikorwa ciza nawe urabihembeko. Ego. Si gufasha gusa, hari ibindi bikorwa bimeze gute? Twebwe ico gikorwa cyo gufasha kiri muri bimwe urumva dushaka kuguma tuguma dushaka tugomba ico twatanguye ko nico twabonye cyo tworohera mugabo ko tuzogenda uburyo butworera ko turacari bato. Twifuza yuko nivyo twobigira kugira ngo twamamaze ubutumwa hose mu biteramo no mu bindi bitandukanye kugira tugerageze uburyo bwose bushiki ubutumwa bushika ahantu hose. Naomie ikintu cyane kuri wewe bibukira kuri papa wawe baraguhaye kimeze gute? Ikintu yo barampaye ndamwibukira ko gose ni impanuro n'ukuntu twaganira, ukuntu yari umuvyeyi yugurutse. Ni byinshi
mugabo hanini impanuro kuko ubu nivyo ngenderamo hanini. Mama wawe umubwira kiki ubu? Mama wanje ndamubwira ko ibintu vyinshi cyane gose, umuntu afite umutima wugurutse, aganira n'abantu bose, akunda umuryango, ko hari abantu usanga bari muri famille mugabo uvuze famille muri rusange élargie ugasanga ntaco babwiye mugabo aragerageza uburyo bwose akadushira twese hamwe tukamenya abakuzine abatonto bakure na kure usanga bapfana ikintu ca sokuru tukabimenya. Urumva ko cyo ndamukundira nuko adushira hamwe, umuryango ntasuzugura umuntu wese mu muryango, twese aradushira hamwe twereka gukundana. Ijambo ry'Imana kuri wewe niki? Ijambo ry'Imana n'ubuzima kuri jewe, nuko nashobora kubaho ntafise ijambo ry'Imana, uko kuva mvuka gushika ubaho ngeze ni kubera ijambo ry'Imana. Kandi bavuga yuko igihe cose iyo nezerewe, iyo mbabaye, ikintu kindemesha byose ni ijambo ry'Imana. Yego. Muri kariyeri ya muziki uyirimwo, uravuza sinzi ko bibacita kiyakiye saxophone. Ego. Wabitanguye ryariho niye vision ufise muri ivyo? Nta gihe kinini maze ndayitanguye, ariko ava yaho nahora mvuza gitara. Cambona carandyoheye cyamatereka ndacige. Jewe hanini vision mfise. Umuziki sindabirimwo bwose, ariko icatumye ndakunda niko naho nyene famille turakunda umuziki. Ariko vision mfise nuko nobona yuko hari ukuntu mbona umengo umuziki w'u Burundi ntituri hamwe, cyane cyane abari muri gospel, hari abo tugenda tuganira mugabo shaka kubona tugera kure kandi tuja hamwe kurusha uko turi ubu. Niyo mpamvu no muri kiriya gikorwa cyo gufasha twahisemwo no kugira na Victoria's team kugira ngo habeho ubucuti cyane mu Barundi mu muziki, tuje hamwe vy'ukuri, haje ubumwe, kubera hari ukuntu mengo muri kino gihe nta bumwe buhari neza. Ubiraho bibona? Ego ndabikurikirana cyane, atari no mu muziki gusa wa gospel, ariko ndaraba kenshi muri rusange ibintu vy'u Burundi. Nkabona yuko muziki wacu wa gospel kandi ko ari n'ivy'Imana dutegereza kuja hamwe kugira twerekana akarorero keza. Hari agafoto kasirikiye ku gitaramo ca Israel, wari umeze gute muri urya mwanya? Nta bintu byinshi twavuganye, twaraganiriye gusa bisanzwe, kuko twari dusanzwe tuganira ku telefone gake. Ndamwegera ndamubwira yuko mu Burundi tumukunda kandi cyane, abarundi benshi baramukurikirana. Cindamuha nk'irya drapo yuko iyo ayibonye azokwama dusengera kandi yame yibuka yuko abarundi bamukunda, natwe yama dushira ku mutima kumuzirikana yuko tumukunda, ko twese turakenanira, turakeneye gusengeranira, ko nawe bandanya adusengera. Collaboration hagati yabo na twebwe. Ego. Mu mikino ukunda kugira, like sinzi ko ari basket cyangwa football, then jewe ndakunda gukina volley. Ndayikunda mugabo sinkunda kwiraba. Ukunda gukina nkunda kwiraba? Sinkunda kwiraba. Ucumenya gute ko wakosheje? Ndayiraba gusa si gose, mugabo hanini je nkunda kwiraba. Ukayikina? Arakina donc uraba football, wakina volleyball. Ako volleyball naho ndayikina gusa narahevye ko vraiment si ivy'iwanje, ariko nabonye volley yoyo cangira ni kwira popo yabikunda kiyagiye. Yakunda sport cyane. Nuvuga nkavyo mugabo na volley yarayikunda, mugabo je volley niyo nakunze gose. Ndayibandanya mugabo nkunda kuraba football na basket. Wani ino generation y'ubu iri mu rungano hagati ya mwebwe 2000 kubandanya, hari ibintu byinshi barimo batari mu vy'Imana. Ibwo butumwa wobaha ugasanga bari biyayura mutwe, kubwiwawe nibwo butumwa wobatekereza? Ico nobaha nuko ivyo vyose nta gaciro, ntaco bidufasha mu buzima kiretse kwiyonona ubwacu. Gacu usanga turiko tugira image mbi ku bantu, ariko siko twari dukwiye kumenya. Nubwo baba barabiciyemwo, ubuzima burashobora guhinduka. Bakunda kuvuga turi mu rushengero ngo nyimba ugihari haba hariho ivyizigira. Jere ico nobahanura nuko nuguta umwanya. Bavuga yuko ni mwe mu mbi bo bavyise ngo kwenjoyinga, ariko siko biba bimeze. Nibahe bantu ushobora kuba warigishije ukabakora mu vyaha bagakizwa bakagera bamaze guhura nabo, banyizahe comment baguhereza?
ego namaze guhura nabo umwe canke babiri ndacabandanya mugabo uramaze guhura baguha comment zimeze gute like nawe yumva kenshi no kunshimira ko nabafashije bakaba baramenye Yesu ko usanga ata muhoro baba bafise kera kandi ugasanga bagendera mu bitari vyiza ariko bakaba barahindutse twizere ko uzoba umupasiteri canke umuprofeti sinzi muri kazoza umukozi w'Imana gusa n'ibindi bizoza ubwo ndakunda kuvuga ubutumwa ego Naomie ndagushimire cyane ikiganiro cya open mic sinzi nk'akavirisi mushobora gutekerera abantu message no batekerera nuko bandanye bashira Imana imbere muri byose mu byo bakora bashira Imana imbere kandi abandanye bakunda igihugu cacu catwibarutse kikitureze n'ubu kuko igihugu nico ntushobora kucihakana aho ugenda hose barakumenya tuvaha rero tubandanye dukunda igihugu cacu turi kumwe n'abantu batandukanye tubandanye tukivuga neza niho natwe tuzogira umugisha uvuye ku gihugu cacu amen amen sawa urakoze bari guheza gito